Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro vya Saveur Divine. Ibi biganiro mubitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira kuri channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije amahoro y'Imana, bakunzi b'umwami Yesu kandi bakunzi b'ikiganiro Saveur Divine. Muri kumwe na Kaneza Benigne ku kiganiro Saveur Divine. Ni umunezero ukomeye cane ku bwanje kongera kubana namwe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana kandi twumve ico Imana yashatse kuganiriza imitima yacu. Uno munsi kandi turakomeza inyigisho yacu yo muri iyi ndwi canke muri kino cumweru. Ni ijambo dusanga mu cete canditswe na Yakobo igihimba ca 5, dusoma duhereye ku murongo w'indwi turageza ku murongo w'11. Icete canditswe na Yakobo igihimba ca 5 dusoma duhereye ku murongo w'indwi turaza kugeza ku murongo w'11. Haravuga ngo nuko bene data mwihangane mushitse aho umwami Yesu azozira. Eho umurimyi arorera imirima myiza ayirindira yihanganye gushiza aho izoronkera imvura y'agatasi n'iyirushana. Nuko namwe mwihangane mureme mu mitima kuko ukuza k'umwami kuri hafi. Ntimwidodomberanire bene data kugira ngo ntimucirwe kw'iteka. Eho umucamanza ahagaze ku rugi. Abavugishijwe mu izina ry'umwami Imana bababere icitegererezo bene data co kubabazwa no kwihangana. Ehe abihanganye tubita abahigwe. Mwarumvise ukwihangana kwa Yobu, mwabonye ivyo umwami Imana yaherutse kumugirira, ingene yuzuye imbabazi no kugira ikigongwe. Amen. N'aya majambo turiko turibukanya muri ino ndwi atwibutsa ku kwihangana, ukwihangana gushitsaho umwami Yesu azozira. Aya majambo Yakobo yayanditse ugiye gusoma mu gihimba ca mbere, ijambo ryo ku murongo wa mbere aravuga ngo ayo majambo yayandikiye imiryango 12 yari yarasanzaye. Ni ukuvuga ko yari yandikiye imiryango y'Abisirayeli yari yaratatanye iri mu mahanga atandukanye. Ariko kandi iri jambo ry'Imana ryanditswe muri kino gitabo Bibiliya yera, kubizera Imana bagasomera ijambo kandi bakaryizera, aya majambo n'ayacu, natwe yabaye ayacu kandi ivyete vyanditswe vyose natwe biraturaba kuko twizeye umwami wacu Yesu Kristo. N'aya majambo rero Yakobo yanditse ariko arahanura avuga ngo bene data mwihangane mushitse aho umwami Yesu azozira. Ku bantu bakiriye umwami Yesu Kristo, ku bantu bizeye kandi basoma ijambo ryiwe, kuvana Yesu Kristo avuye mu isi arangije igikorwa co kuducungura, igihe yaduga mu ijuru yaravuze ngo ngiye kubategurira hanyu kandi uko ngiye niko nzogaruka. Kuvana umunsi agenda ntiyavuze ngo nzogaruka ryari,
ntiyavutse ngo azogaruka muri uyu mwaka canke uyu munsi uyu canke mu gihe kimeze gutya, ariko yaravuze ngo ndagiye ariko nzogaruka, kandi yaravuze ngo uyu munsi wo kugaruka nawe ubwiwe ntawuzi, uyu munsi uzi Imana gusa. Rero kuvana agiye mw'ijuru gushika uno munsi umuntu wese ariteze kugaruka kwiwe. Nivyo ugiye kwiyumvira iminsi haciye, woharura imyaka, woharura iminsi ugasanga ni iminsi myinshi, ariko kandi kuba ari myinshi ntibivuga ngo Yesu ntazogaruka nk'uko yabivuze, kandi twizera ko ico avuze ari ukuri kandi atabesha. Yesu yaragiye ariko kandi azogaruka, kandi niyagaruka azotwara abazosanga bari maso, abazosanga barihanganye. Iyi si yadusizemwo ni isi igoye, ni isi y'intambara, ni isi y'ibitugerageza, ni isi Satani akora ku murango no mw'ijoro kugira ngo arabe uko yodukura muri iyi nzira, yodukura muri ubu bugingo, kugira ngo bikunde Yesu nagaruka ntazasange tukiri mu gitabo c'ubugingo. Ariko vy'ukuri Yesu yaravuze ngo azogaruka kandi azotwara uwihanganye. Hagati muri ivyo bitugerageza, hagati muri ivyo bitubabaza, hagati y'ibintu vyinshi bigomba kutubuza kuzobona uwo munsi, Yakobo yandika aravuga ngo mwihangane gushika umwami Yesu azozira. Igihe yandika iki cete hari kera, hari hagati y'umwaka wa 40 na 50, uko abasigura Bibiliya babivuga, hari hagati y'umwaka wa 40 na 50 inyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Ugiye guharura haraheze imyaka hafi 2000 iburamwo mikeya, ariko nubwo haheze iminsi nk'iyo yose, kubihangana, kubizera ijambo ry'Imana, Yesu azogaruka kandi azobonwa n'abihanganye. Bene data, nk'uko Yakobo yanditse, nanje mbwirijwe n'Imana n'umwuka w'Imana kandi nizera ijambo dusoma, ndababwira ngo twihangane, mwihangane, umwe wese mu vyo ariko aracamwo, umwe wese no mu bimugerageza, wihangane gushitsa umunsi Yesu Kristo azozirako. Ashobora kuzoza utakiri muri uno mubiri, ashobora kuzoza ntakiri muri uno mubiri, ariko umunsi w'umuntu urangira igihe impwemu zimuvuyemwo. Nimba Yesu azoza tutakiri muri uno mubiri, uwihangana gushitsa ku munsi wiwe wa nyuma, gushitsa ku musogonda wiwe wa nyuma, akazorangiza ubuzima bwo muri ino si yihanganiye isi, yihanganiye ibimugerageza, yihanganiye ibimurusha, uwo umunsi Yesu azoza azomujana. Twihangane. Hariho umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo woba wararuhiye iki? Urya munsi utabonye Yesu woba wararuhiye iki? Bene data, aya majambo nayo kubwira abamaze kwakira umwami Yesu Kristo, bamaze gutangura urugendo, bamaze kwiyemeza kumukurikira, bakiyemeza ko bemera ko bazobana nawe mu bwami bw'Imana. Ndababwira mw'izina rya Yesu Kristo ngo dukomeze twihangane. Hariho vyinshi cane usubije amaso inyuma, ndabizi neza ko hariho ivyo watsinze, ndabizi neza ko hariho ivyo wanesheje ufashijwe na Yesu Kristo. Usubije amaso inyuma, hariho intambara nyinshi watsinze, hariho inzuzi nyinshi wajabutse, hariho imisozi miremire warenze. N'uno munsi ibiri imbere yawe, Imana yagufashije kunesha kiriya gihe, Imana yakujabukije ziriya nzuzi, Imana yakurengeje iriya misozi, iracari yayindi ntiyahindutse. Wikomeze, ukomere, ukomeze kugenda urugendo, tuzoshika. Nubwo bigorana, nubwo iyi nzira iruhije, nubwo ifunganye cane, abihanganye bazoshika. Ku murongo wa 11 yaravuze ngo abihanganye tubita abahigwe. Mwarumvise ukwihangana kwa Yobu. Abihangana bose nibo bahigwe, abihangana bose nibo bazobona uwo mwami, abihangana bose nibo bazobana na Yesu akaramata. Ku munsi Yesu azoza gutora ishengero, Yesu azoza gutora abihanganye. Uwihanganye wese azoba ageze
ku munsi wo guhabwa igitsibo co kwihangana kwiwe. Bene data twihangane, bene data twiyongeremwo inkomezi, twiyongeremwo inguvu kugira ngo tubashe kubandanya, dusenge kandi twizere, dusome ijambo ry'Imana, niryo riduha inguvu, niryo riduha inkomezi zo kubandanya, kandi dusenga Imana niho turonkera inkomezi zo kubandanya. Umuntu wese yakiriye Yesu ari muri ino nzira, turiko turagwana kandi gose, kandi uko umunsi uhera niko intambara ziyongera, ariko kandi dufise isezerano ko abihanganye bakanesha bazobona Imana, bazobana na Yesu ku munsi wo kuvanwa muri ino si. Bene data twihangane, dukomeze gushika umwami Yesu azozira, gushika umunsi Yesu azozirako. Ntaco vyoba bimaze kuba warihanganye imyaka 20, 30, 40, 50 canke n'iyirenga ukananirwa ku kanyuma, woba wararuhiye iki urya musi utabonye Yesu? Bene data twihangane kugira ngo tuze tubone Yesu. Yesu abahezagire, amen.